Allô? Allô? Allô, ça va? Ni bien. Turi kuri Roy TV, tuko tuvugana n'umu ex wa Benisho. Ego. Okay. So mu kiganiro cyacu twego turatanga uno munsi na Benisho, twego tuyaga ku bakobwa basaba abatipe amafaranga. Benisho acha tubwira neza yuko mu batipe donc mu ingeso yo gusaba amafaranga mu rukundo Benisho atayafise, kintu twashaka kumenya nuko ari byo canke atari byo. Okay, hama so CV kubera yuko ajena Benisho nubwo ko twakundanye imyaka ine sivyo 4 okay so for me genda mushingira naye cause nawe yigeze Samahera muri iyo myaka ine twamaranye so usekuri yari umwigeme then Urukundo then atakunda gusaba amahera nkuko abandi bigema bikora no munsi babona ko umenga urukundo ni money so genda mushingira naye kabisa for me amahera yigeze asaba. Sawa nyuma atari banga ko bavuga yuko atavyera de nirihe niyo defo ya Benisho. So nkuko abantu kwisi bameze nta muntu abura amadefo sivyo umuntu afite karite akagira n'amadefo so kuvuga Benisho yafite defo akagira na karite ariko then umukobwa then afite urukundo it's okay ariko nta muntu abura defo yiwe no kuvuga Benisho abariteze Hello bakunzi wa TV meze gutya umuherereye mumeze neza hama niko akunda nyene bitameze neza uno munsi ejo bizogira iki ejo bizogenda neza kuko inyuma y'igifungo izuba rigira iki izuba ryaka hama uyu nundi munsi kandi myiza Imana yaduhezagije ubuzima ni ikintu cambere cyo gushima cyane kuko tuzi yuko ubutunzi bwa mbere ni kugira ikintu kuba ukiriho kuba ugihema kuko ndazi neza umuntu akubwiye ati ndagwe imiliyoni 100 ejo uzobe wapfuye ndabizi neza woguma wumva yuko ayo bayira ntacyo yoba yaguhereye hama tutabarambiye cyane uno munsi ni mu kiganiro ca ubivuze ku iki ikiganiro tuba dufise abatumire batandukanye tuzoba twatumiye je na Benisho eka ndamuhe ikaze kandi muri Roy TV karibu cyane Benisho. Urakoze cyane dore ko bakunzi ba Roy TV ku bakunzi ba Roy TV nitwa Benisho. Hama Benisho Benisho abakunzi ba TV bashaka kumenya ati Benisho ninde Benisho mu buzima busanzwe Benisho n'umwanya ameze gute Benisho eske ku bakunzi ba Roy TV Benisho ni umukobwa w'umurundi kazi ni umukobwa akunda kumatwenga ni umukobwa akundana ni umukobwa navuga gute nyene ni umukobwa akerebutse bukebuka ariko okay Benisho nkuko mumubona no mukobwa atwenga neza cyane Benisho nkuko mumubona no mukobwa asa neza cyane so nituvuze yuko bivana nabo ariko je mu maso yiwanje bavuga yuko umuntu myiza ari ku maso y'umuntu je iwanje mburumenga vraiment arangyohera Benisho ikintu bavuga yuko abakobwa bavyibusha bafite imitima myiza wowe iwawe ukivuze ku ikintu bavuga yuko abakobwa bavyibusha baba bafite imitima myiza nibaze ko batatubeshera vraiment udukundiye turamukunda satse kuvuga yuko hari n'igihe ufise umutima mwiza ukagerageza ukagira umutima mwiza ukushoboye kose mu gugasanga nubwo uri kuri urita hari ahantu bidakunda hari ahantu bidapasa ni ukuvuga ngo rero udukundiye turamukunda. Okay Benisho aratubwira yuko vraiment ikintu bavuga yuko abakobwa bavyibusha bafite imitima myiza karatinda yuko kigingi sama comedy dabesha kigingi niyo yakunda kwivuga cyane avuga yuko jewe madame wanje aravyibushe rero ibikorwa bivyibushe bifise imitima myiza nanje as soon as possible murambona mu yindi mpwemu ngiye kuvyibuha kugira umutima myiza nari mfise wigwizemwo kabiri hama Benisho ari single
tukaza kungora kwishura kweli. Benishu baravuga yuko umuntu ari single donc ahubwo kiretse no kuba uri single umukobwa ari mu rukundo biraboneka umukobwa ari mu rukundo yamana umunezero umukobwa ari mu rukundo yambara neza ibintu byose bavuga yuko ibiri imbere indani nivyo biseruka n'inyuma. So Benishu wewe iwawe ko tubona uvuze yuko kigoye reka dufate yuko uri en couple bivanye n'ukuntu usa neza n'ukuntu umerewe neza ufise n'umunezero rero aho ikibazo cagize iki gisa n'igiheze canke avyivugire uri en couple canke uri single. Ewa nakubwiye tukitangura yuko ico kibazo kingora kwishura. Umuhungu akundanye na Benishu natahe kuko je ubunyene Benishu mbaza uri en couple canke uri single. Erega tasha ndakwaje ngo uri en couple. Oya ni kuvuga ego canke oya rega ni ego canke oya. Ndashaka kuvuga ego cumaza uri en couple nande. Oya hari yashobona namba. Ufise none kuba en couple ni kuba ufise umuntu wemera mwemerana. Rero Benishu vraiment umutima akundana na Benishu vraiment wari ubizi gukundana n'umukobwa mwiza kiragoye cyane kubera yuko biragoye ko kuvuga imbere y'abantu yuko uri mwiza ariko jewe Benishu jewe nawe utabimbajije jewe ndi hehe je ndi en couple nande kushaka kubaza nande yeshaka kumumenya ejo neza kundraga nzo kugira ati oya sishaka kubwira ndi en couple nanje kubera yuko abantu bamwumva ni benshi rero bavuga yuko icyo ukunda kugira iki ukigira ibanga ariko kucemera navyo ni ikindi kwemera yuko mufise no kumwica n'ibintu bibiri bitandukanye Benishu vraiment naho ntabivuze na umusheri wawe ahari ndabizi ukuntu yifashe biragusaba kwihangana jewe ndashaka kumuvuga yuko abantu benshi barumva ni kibazo no kumunyegeza kubera abatipe murazimvye nuko mutabizi uminsi tuzotangura kubakwa nka kurya mu Buhindi abakobwa ari bo bakwa abatipe ariko mu mico y'abarundi sinibaza yuko ivyo bintu bizogira iki izobihari nta n'umunsi n'umwe bizokugera bibaho turabivuze naho muzaba muri babiri muzogira iki muzodukwa. So mu kiganiro cacu ubivuze kwiki uno munsi nkaba nashimye dukore débat yiki yo kuba kobwa ese kuba kobwa gute abakobwa bavuga yuko bariko barimwa tuvuga iki sinzi ukuntu nokivuga umuntu bamyima ico ikintu umuntu ategerezwa kugwa sinzi ukuntu nokivuga ama responsabilité donc sinzi je nokivuga gutyo abakobwa bariko baravuga yuko abatipe batariko baramenya ama responsabilité yuwabo eske turi na Benishu ngaha araza kudufasha turaza kudiscussinga kubera yuko twese dushaka ikintu tuza gutorera umunsi jewe sindi positive sindi negative ahubwo nza gukora tuza kuvugana ikintu tuza gutahura ikintu tuza kuvugamwo wewe uza kushira muri comments ico ubivuzeko kanatsinda ko ariko ikiganiro cacu kibivuga. So Benishu abakobwa bariko baravuga yuko abahungu bariko baribagira ama responsabilité yiwabo wewe ukivuze kwiki ikintu cyo numva nabivuga ko kugira ngo umukobwa yenda avuga yuko umuhungu yibagiye responsabilité ziwe abashatse kuvuga iki ashaka umuhungu akora iki novuga ko mu gihe umuhungu n'umukobwa bari mu rukundo ama responsabilité sinumva ko Benishura uraraba wishure neza muri ico kibazo nusanga uri kuri yononera wewe ndakubajije ati ubivuze kwiki kubakobwa bariko baravuga yuko abahungu bariko baribagira responsabilité ziwabo iyo tuvuze responsabilité ni kuri ibijya bintu umuhungu aho umukobwa kumenya umukobwa akeneye iki kumenya umukobwa donc kumumenya ibintu byose ikibazo dufise ngaha dushaka kuvugana ko na Benishu ico kintu wowe Benishu ukivuze ko iki kuri uwo mukobwa ariko aravuga yuko umutipa atari karamuha ibintu akeneye wowe umukobwa wumva wowe mubwiye iki kuri uno mwanya wewe kuri a partir yawe wumva abakobwa bari bakwiye kuvuga yuko abahungu bariko barabima ivyo bakeneye ku ruhande rw'iwanje cyo numva nobwira uwo mukobwa itambere umuhungu simaka ngo guhe ibintu byose cyo nitambere itakabiri naco umuhungu yakubonye ukuze sivyo ya myaka mutari bwamenyane kuvuka ivuka umuntu atangura gukundana avuga gutingira plus de 15 afise imyaka irenga 15 iyo myaka yose nakarero ndaguhaye umvura umwana mutonya ndogenda gukundana
Kenza canke dufate Benisho arabantu urege ku mategeko kuri Kenza 18 dufate kuri 18 hariho abana barutse ubuvu bakunda rwose hakiri kare ugasanga kubwiye ngo ndi mu rukundo donc rujya Benisho reka kutwononera urukundo hari ikintu cyitwa adolescence n'cyitwa urukundo dufate ku rukundo rwera kuri 18 reka dufate basi yuko urukundo ruba basi kandi dufatire ku myaka kubera ko urukundo nta myaka rufise ahubwo dufate ku bantu bamaze kwitahura ivyo barimo ku bantu bamaze kwitahura igihe utari bwitahure kuvuga kuvukira muto ninde yarajeje ama responsabilité yiwawe aho ndavuga ku bavyeyi sivyo nimba umwana kuva kiri muto responsabilité ziwe zari zicoje umuvyeyi uwo munsi kubera ugiye mu rukundo no tuvuga ngo ibintu byose umuntu mutipa ategerezwa kubiguha aho je vraiment abakuga sindabashigikiye kubera umuhungu ntabwo aca gukorera ibintu byose umuntu kubera muri mu rukundo ivyo simva ko ndabishigikiye n'ukuri okay Berishu aravuga yuko mutarahura n'umutipe wari ufise abavyeyi bagufasha ibintu byose eske uwo mutipe aje none abavyeyi urabatse uburenganzira tuvuge yuko Benishu umukobwa iyo ariko arasaba umutipe amafaranga cyangwa ikintu cyacu cyose aba ariko araka uburenganzira abavyeyi bamuvyaye si kesho yo kwaka uburenganzira abavyeyi bamuvyaye icambere umuhungu murashaka kuba mukundana kwanza mukundana murumvikana sivyo umuhungu simaka mubwira ngo shaka umiki nawe araguha keya abishaka donc avyiyumvamwe aravuga sheri wanje arakeneye iki simaka ugenda ukimusaba nkande akwabo ugenda kumubwira sheri shaka iki ico kintu umva ushaka genda ugisaba abavyeyi bawe kubera nigihe mutari bwamenyana n'urya muhungu baragufasha abavyeyi ushaka barakiguha ubwo umuhungu mukundana abonye nk'akantu keza kumva yagashira sheri wiwe aho nta kibazo kirimo mugavye kuvuga ngo ikintu cyose ushatse ucugenda sheri ucumwe telefone sheri numva shaka ikintu no ivyo ntibishobora gukunda hariho ibintu bimwe donc ibintu biba biri urgence uvuga ati iki kintu no gisaba sheri wanje aho sava mugavye kuvuga ngo ikintu cyose ngo ucuge nawe sheri wawe kuwe nukuri sindabashigikiye okay Benisho baravuga yuko ivyo umuntu aba ariko aravuga tuba dukeneye no kubibona mu buzima busanzwe eske Benisho uko kuntu ibintu kura bivuga ku kuntu bitahura biko no mu buzima bwawe bumeze eske Benisho ubu nyene twari dukeneye yuko dushaka kurondera inimero y'umu ex wawe tukamubaza kuba yuko ndabizi kuba udafise umuntu muri kumye kuri no mwanya ntibisigore ko atamuntu ngo Benisho urubuga mizi tubwire yuko basi ufise n'umu ex basi urafise umu ex nabyo nyene ntabyo neza sinzi ko ndamufise ubwo muvuga yuko ufise abantu bariko barakugerageza oya nukuri sibigerageza sinumva ko nofata nk'ibigerageza none okay Benisho urasa umu ex urasaba ex basi canke nkumi donc ivyo n'ibintu bihari Benisho uraraba basi nyimba wakomerekeje umukunzi ntukomeretse n'umu ex bose nababwira bihangana uza kumva komeretse ari umusore wadusha mu ex barakurondera inbox babaze kwihangana Benisho rero wowe nta mu ex ufise mu ex barahari rero Benisho urashobora kuduha tugatelefona umwe mu ex biwawe tukamubaza yuko ico kintu uri kuravuga ko coba ari co Benisho atigeze amugora mu gihe cyose bari kumwe mu rukundo atakintu kijanye n'amafaranga yigeze amubwira Benisho sikesho kuvuga ku mugora atasha abonye nahure sivyo nase iki kibazo kiriko kiravugwa n'abakobwa benshi ngo mutipe mukundana ategerezwa kuguha ikintu cyose ushaka no ikintu cyose ushaka ni muri abana nta projet mariage murakora kwabo kumagumira byose arafise nawe ahantu ashaka gushika arafise ejo tubafise abana mbe murashaka kuba muri mu rukundo mutazonagira na mariage sivyo uwo musi arafasha amatungo yiwe yotunze umuryango wiwe muri kazoza arikabihereza wewe none avantage bari yaye nko mu gihe umungu muri ko murapangana mariage canke nyene mukundana mu gute kwindi na Benisho Samahera sava Benisho burya iyo uri kuravuga yuko donc ariko aragusesagura ko amafaranga y'umuntu bazo bari kumwe muri kazoza eske iyo umuntu agiye mu rukundo n'uwundi aba yiteze yuko uwo muntu aba ari we hari umuntu agenda sinzi kiretse yuko urukundo tuko turavuga ni rwa rukundo ukundana n'umuntu uvuga ati jewe asha uyu ni we nifuza yuko uyu muntu azoba ari we donc finally azoba ari we wanyuma Benisho ko tugenda bukebuke si neza na neza kugira kurondere wewe nka Benisho abazi yuko uyu ni we my future wife tuvuge my future wife kubateka aragitahura n'umugore wa kazoza Benisho vraiment uraraba ntuburi kurirengerako uraraba ntiduhave mu guheraheza
dutelefona umu ex wiwawe atubwire ibijanye na Benishu, atubwire Benishu nyawe. So Benishu tugiriye cyane ku ngingo, okay? Tugiriye cyane ku ngingo. Wowe urikura vyemeza neza yuko umuhungu kuguha amafaranga n'umukobwa si responsabilité. Ico cyo na jewe sinovuga yuko ndagushigikiye canke sindagushigikiye. Novuga yuko ico novuga ko ari ukuri. Urumva sikugushigikira canke sikutagushigikira, ahubwo novuga yuko ari ukuri. Kwera yuko umutipe kuguha ikintu ni wavyumvira kanatinda yuko mu ma principle je ndakunda gukurikirana udu tips kuri YouTube nkarabanye n'utuntu mu gihe nazazaniwe kubera yuko hari abantu benshi bakora ubushakashatsi butandukanye. Je ndikunda raba mu ma principle y'umutipe ashobora kuba gukunda by'ukuri, ashobora gukora icyo cyose kubwawe, okay? Ashobora ku ni sacrifice. Urukundo ni kwitanga, ata sacrifice no bakora sacrifice atakwitanga kuri mwe nta rukundo ruhari, kuko ivyo n'Imana yarabitweretse, yaradukunze ikiduha umwana wayo, okay? So ata novuga yuko urukundo cyane rujana na sacrifice. Rero nibaza yuko uri umukobwa uwari we wese mu gihe utari kurabona sacrifice mari kukwitangira, umutima atari karakwitangira, novuga neza yuko ni ibintu biri clair. Wakata gukunda kubera yuko umuntu agukunda arakwitangira. Rero umukadu umuntu agukunda mugihe ariko arakwitangira nta bintu birebire ngo urumva ngo baza kugusaba ngo maze kugira iki. Umutipe agira iki, aribwiriza wenyine. Ya umutipe aribwiriza, arashaka kuvuga ati mushira ndashaka kumuhitaniriza nkuko Benishu yari yabivuze. Umutipe agukunda aribwiriza, simaka wewe umubwire. Hari ibintu usanga bidakenewe Benishu. Abakobwa twari dukwiye kuba independent, abakobwa twari dukwiye gukura mu boko mu fuko tugakora. Ubwa mbese yakunda gutaha uri kurabivuga, ariko umuntu avyumva frère. Umukobwa akwiye gukora, umukobwa akwiye kugira nawe nyene ikintu afashije, kubera yuko uwo mutipe muriko abakobwa muko muravuga bati pene ariko baratanga amafaranga. Ayo mafaranga ntaho ubona atareka ariko aratanga ubu umenye yuko ari amafaranga ariko aragerageza gukora ama projet. Benishu yabivuze neza yuko atareka araguha amafaranga uno munsi nawe yari yagejeje kukivuga nabi, atariko araguha amafaranga y'uno munsi, ariko umenye yuko umutipe ariko arakwereka care zose, ariko arakwitaho uko bishobotse. Ariko hari abakobwa kandi Benishu hari abakobwa badashima, abakobwa badashima. Rero umuga yarakundanye na Vincent akamuha 500,000, akaca akundana na Berkimansi akazaramuha 20,000. Ayo mahera Berkimansi ari yonyene yarafise yari kumuha, niyo mafaranga Berkimansi abivanye n'ubushobozi bwiwe yarafise. Rero kubera yuko uwo mukobwa aba yaragutse yaramenyereye amafaranga menshi, bizomugora kugaruka gukundana n'abahungu bafite amafaranga makeya. Rero gerageza mutahora abahungu ubu barafise inyota yo gutegura kazo zakiwabo, barazi ivyo barimwo mwabakobwa mye. Ahubwo jewe sinzi ko no prefera donc ikintu no kivuga nabi, ndakivuze nabi byo rangira ntishimye. Ariko donc ikintu umva no bwira cyane abakobwa no gutahura abahungu bari kumwe muri relation. Niwihutire ngo umutipe ngo ntariko araguha amafaranga ngo uravuye muri ya couple uragiye gutanguza ahandi. Mani urazi adufate ni nko gusambura inzu, mani urazi gusambura inzu ugasubira kandi kurondera amatafari n'isima n'umucanga. Uzi ukuntu bivuga? Tubwire sha Benishu wewe a partir yiwawe, okay? A partir yiwawe uri kuragerageza kuraba umukobwa yoheba umutipe ngo ni kubera ngo atari karamuha amafaranga ngo na responsabilité ibiki nibiki. Wowe umugabo wumva wo muhanuriki? Jo mukobwa ikintu cyambere numva no muhanura, numva no muhanura ko yo hagarika cyane gushira imbere amafaranga niyubaka. Ikintu cyambere nashira imbere urukundo, amafaranga niyubaka. Sawa. Amafaranga niyubaka ndabisubiyemwo ubaka urukundo. Nimba rero uhevye no muhungu ngo nikora adafise amafaranga, ugiye kunda afise amafaranga nta rukundo ufise. Okay, Benishu. Yo ko bavuga yuko urukundo amafaranga bijana. Benishu ahantu atamafaranga ahari arondera urukundo, ahantu wohateba wewe nka Benishu. Ahantu atamafaranga ahari Benishu yohateba. Tasha unahura amafaranga yarondera ukayaronka, sibyo? Umwisi umungu ushobora kumeba ko yadafite amafaranga, ejo mugabo urafite amafaranga menshi, urumva? Ari mu muduga none ni kebo. Uzosubira kumubwira ko umukunda kwezi. Urumva kiba kigoye, ariko ikibazo bariko ndabaza Benishu nawe kura gikwepa ko ndavuga ahantu hari urukundo atamafaranga ahari, umutipe afise urukundo gusa, ariko nta n'inoti yigwasha afise.
ariko arafise urukundo je no mukunda kweje Benisho mwamwumvise Benisho aravuga yuko ahantu hari urukundo gonyene wewe ruhagije ashobora kurara ubusa ico bita naho amafa yotera wewe yogira iki yorubamwo so era Benisho era abarindira niturambiye Benisho wavuze ko ufise umu ex uramufise sawa Benisho urashobora kuduha urusha tugaterefona umu ex wawe Benisho aravuga yuko kubera je ibintu Benisho bimwe ambwira Benisho mba numva umenga si byukuri ni binarika aravuga ni binarika arivugira kugira aryohera abakunzi ba Royal TV ariko ivyukuri dushaka kumenya reality ya Benisho eske ibintu Benisho ariko aravuga hari umuntu ashaka kumushingira inahe rero ikintu tugomba dukore sikindi no gutelefona ndi umu ex wa Benisho atubwire hajya Benisho ufise aba ex bangahe Sa ex babiri gusa hama ku bantu Benisho ku ex ya Benisho ashaka kuba yibagiye mwihangane abantu Benisho yiyumvira abantu Benisho yibuka n'abantu babiri so reka muri abo babiri atubwiremo inimero y'umuntu umwe kugira tugire iki kugira tumubaze ibijanye na Benisho eske nivyo Benisho ntasaba amafaranga mu rukundo eske ibi bintu ariko arabwira Benisho arabishobora ashaka gukundana n'umutipa adafise amafaranga let me try kadukore ico bita kurondera Benisho rero aha tugomba tumenye ibyo wawe ahantu bihagaze twumve kuri naho magaze nimero subira reka rero nibacha batumva telefone no mu ex wa Benisho kunzi wa TV murayumva ko umu ex Benisho nuga wiyenze watanze za papa birageze Allô Allô ça va Ni bien turi kuri Royal TV tuko tuvugana n'umu ex wa Benisho Ego Okay so mu kiganiro cyacu twego turatanga uno munsi kina Benisho twego tuyaga ku bakobwa basaba abatipe amafaranga Benisho acha tubwira neza yuko mu batipe donc mu ingeso yo gusaba amafaranga mu rukundo Benisho atayafise kintu twashaka kumenya nuko ari byo canke atari byo Okay hama so seve kubera yuko ajena Benisho nubwo ko twakundanye imyaka ine sivyo 4 okay so for me genda mushingira naye cause nawe yigeze Samahera muri iyo myaka ine twamaranye so usekuri yari umwigeme then Urukundo then atakunda gusaba amahera nkuko abandi bigema bikora no munsi babona ko menga urukundo ni money so cyenda mushimye naye kabisa for me amahera yigeze asaba sawa nyuma taribanga ko bavuga yuko atavyera de nirihe niyo defo ya Benisho so nkuko abantu kwisi bameze nta muntu abura amadefo sivyo umuntu afite karite akagira n'amadefo so kuvuga Benisho yafite defo akagira na karite ariko then umukobwa then afite urukundo it's okay ariko nta muntu abura defo yiwe no kuvuga Benisho abariteze bashamutwihanganira abayitaraheze basaravuga amadefo ya Benisho ariko turumva neza yuko n'umusheri wa Benisho aragira iki aramushingira inahe yuko Benisho ingeso yo gusaba amafaranga abatipe yuko vraiment muri 4 Benisho félicitations nkora mu maboko wakoze igikorwa gikomeye cyane donc waratahuye yuko mu rukundo nyimba umutipe agukunda ashobora gukora ibintu byose then bya bindi bishobora kukunezeza utarinze no kubimubwira hari abakobwa birengagiza ko abakobwa abahungu bakorera ama service menshi atandukanye ariko baguma bahagarara ku kintu cy'amafaranga gusa urukundo ego urukundo n'amafaranga birajana ariko iyo
ntovuga yuko amafaranga yonyene atihagije siko hari umuntu ashobora kuvuga yuko ngo umutipe wiwe kuri atamuha amafaranga ariko akibagira yuko amukorera byinshi biruta kumuha amafaranga amafaranga ararondegwa bashamwa abakobwa amafaranga ararondegwa ahubwo rondera umuntu afise vision nibavuga yuko wanka umutipe afise vision ugakurikira umutipe afise televiziyo bwaca ukabona wa mutipe wanka afise vision ukamubona muri ya televiziyo yande ya wa mutipe afise televiziyo donc ushobora kwanga umutipe afise vision ngo ni kubera uri musa dafise ariko nashaka ndakumenyesha umuntu nyuma ufise umuntu wa mukobwa afise vision ariko ukabona aha mu kibazo cy'inoti muri kino gihe nta gihari ikintu no kubwira no kugira ikintu nukutamuvako nukutamuheba uwo mutipe muri kumye mukagira iki mukabandanya na kubera yuko vision niwaguma umutera intege aho kumuheba aho kucyumuheba ukavuga ati je ngiye kurondera umutipe afise byose afise ibintu byose ikintu no kubwira no kugira ikintu kumutera intege kugira ya vision yiwe izohinduke igira iki ibahe bya bindi mugize iki mukeneye kanatsinda yuko nawe uzobugize iki kanatsinda yuko nawe uzofise iki uzofise vision so nukuri mushishikare mu mukeza uro mukobwa yakundanye n'umutipe 4 ans atamusavye amafaranga uravyumva aha iyo tuteba gato ya mayinite ataduherana ari kutubwira yari gusaba ikigongo ko birumvikana yuko Benisha vraiment tutahenda jya mutipe vraiment uri mu bakobwa ba mbere bahebanye n'aba ex babo bakabavuga neza wiyumva gute kuba umu ex wawe atadututse atatubwiye ngo je Benisha muvuga ninde ko birashika wiyumva gute kuba ukundana n'umu ex wawe akakuvuga neza donc tubwira iryo banga kugira tuzohebane neza naho bazoba bari mu miduga nibazo dutera kagere ubundi bavuga ngo ubuntu burihabwa sivyo nimba muri iyo myaka ine ataho nigeze ndamugirira nabi nkuko nawe yabyivugiye hari ibintu bigoye sivyo umuntu atigeze novuga gute mutigeze mukorogana gose kugenda uramuvuga nabi biragoye rero nimba nawe umuntu uko mubana bivana n'ingene mwabanye nimba mubanye nabi nyene azogenda akuvuga nabi mubanye neza naho azokuvuga neza niko bimeze Benisha nibatari banga uwo mutipe ko numva umenga muracyafitanye relation muravugana neza ukuntu mbega uwo mutipe arafise amahirwe yo gusubirana na Benisha kibazo rero sasa cyo gusubirana n'aba ex arakumva umu ex n'umu ex sivyo ni ibintu umuntu aba yarahevye urumva ibintu byo gusubirana n'ukuri Benisha umuntu akuvuze neza kuri ya vraiment nikiye kintu cyumva donc sinumva je nubu nyimba urukundo rwanyu rwaraheze vya vrai cyangwa nizere yuko atari ivyo birashoboka ugasanga niwe sheri wiwe birashoboka sinabajije neza hanyuma ntacu rumwe gusubirana ntabyo nimba ahubwo nyamba muziranye yagutumye musabire pardon oya vrai umutipe yakuvuze neza yavuze yuko nyuma umuntu afite defort afite na qualité ariko kanura kumva bashana ukuri ndabifuza kuvuga neza donc kuvuga neza aba ex banyu bashega nibo barabiciye naye nkubu harige usanga umu ex wanje basha ahantu ari aho nciye yona haturira basha tubabarirane ngira ko saba imbabazi mu ex wanje nukuri ndakwingize undi musi ni ba telefone kuri no telefone ntuzomara Benisha hanyuma nje tuzo telefone ariko ndizera neza ex nukuri nagusavye ikigongo ntuzongirire nabi ndibaza ibintu byarenze twavanye neza vraiment twavanye neza so abakunzi ba Roy TV so twako turahanura ku bakobwa bariko baravuga yuko abatipe bakwiye kubakorera byose ariko twabonye yuko umutima ataraza warufise abavyeyi bari bakwiye gukora responsibility wawe mugiye kandi abavyeyi ntibazobandanya bakora responsibility abavyeyi ntibazobandanya bagukorera ibintu byose ukeneye urakwiye kujijuka urakwiye gukora uri umukobwa urakwiye kurondera ikintu cyose kiguha occupation naho cyoba ari kiede sheri uzogikora kandi amafaranga yiwawe bavuga yuko ijana giwawe risumba ibihumbi 10 by'umugenzi wawe siko wowe Jeffis ijana giwanje ukaba ufise ibihumbi 10 ivyo ni vyiwawe ko je ijana giwanje rizoguma ari giwanje ibihumbi 10 vyiwawe bizoguma ari ibihumbi 10 vyiwawe ibihumbi 10 vyiwawe nivyo ntibizokwigira biba ibihumbi 10 vyiwanje rero
amahera yose wobuhembwa sheri be proud yakoreshe neza ndabizi mu minsi uzoba witwa Venera uzoba witwa Ziranotse so turakunda cyane ikiganiro cyacu cyari ubivuze ku iki so mushishikare mugira commentaire zanyu ko iki kiganiro cyacu ni ubivuze ku iki nyimba ushaka izindi sezo zikurikira tuzoraba ama commentaire yiwanyu tuzobazanira abatumire batandukanye kandi ibintu byose tuzoba tubigira iki tuzoba tubigira realite umuntu avuze ikintu azana niki azana na proof azana nicemeza yuko ibintu ariko aravuga ari byo kubera yuko na Benisha mwabonye yuko ibintu byiwe byagize iki byagenze neza basha nkuko nako ndasaba umutsi wanje ashishikara amvuga neza kuko na jewe nta kintu nakugiriye vraiment hanyuma nanje niba telefone ntuzomara maze my ex nukuri ndacyakubaha asha ubaho so tutibagiye ko ari Roy TV mushikare mugira subscribe comment share mugire na like mu partage no kubandi babone iki kino kiganiro kuko ndazi kizofasha benshi mu kujijuka mu kumenya yuko bakwiye kugira iki gukora ama responsibility yuwabo gukora basi babe kujya bavuga ati bawewe ndishobabwira umukozi wa ati bawewe so turakunda cyane ciao TV.